imisozi yose n'ibizinga byo mu kiyaga byose bikugwanda wavyo, abami bo mw'isi n'abaganwa n'abakuru n'abagabisha n'abasoda n'abagurano bose n'abanyenkomezi n'abagurano bose n'abidegembya bose binyegeza mu masenga no mu bitandara byo mu misozi, babarira imisozi n'ibitandara bati nimutugwe ko muduhisha inyonga z'ivyagiye kuri irya ndebe n'uburake bw'umwagazi w'intama. Uwo munsi wambaye uburake bwabushitse kandi ndashobora guhagarara. Hariho umunsi uri imbere, uwo munsi uri imbere uzoba uteye ubwoba, muzobona ijuru ngo riko ririzinga nk'uzinga ikirago, muzobona izuba ryirabuye nk'ingo niteka, muzobona ukwezi ngo guhindutse amaraso, inyenyeri zizotibagurika. Amen. Hazoba haje uburake buhambaye ku isi, isi ngo izoshongeshwa n'ikibengebenge gikaze. Amen. Haleluya. Ariko abagororotsi Yesu yabwiye Zefaniya ngo murondere, wabwira abantu Zefaniya 2:3 ngo murondere Uhoraho yemwe abagwaneza, murondere kwicisha bugufi ngo muzokingishwa ku munsi w'uburake. Ico gihe abagororotsi bazoja hehe? Ni hamwe Imana ivuga ngo ko witondera ijambo ryanje we nzokurinda. Ico gihe izamba y'Imana izovuga isigira ishonge, hanyuma natwe tuzodu